Mbega abakurikira Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba baba bameze gute? Iki nico kibazo tugiye kwishura kuri uno munsi mu rukurikirane rw'ivyigwa bigera kuri 7 tuzomaramwo iminsi 7 twiga ku byo gukurikira Kristo Yesu mu nzira y'umusaraba. Imana idufashe cyane. Yesu Kristo yavuze ko ibintu nyamukuru biranga umukurikira mukuri ari bibiri. Ikintu ca mbere ni uwiyanse, ni uwemeye guheba ibyiwe byose agakunda Yesu Kristo n'ibyiwe byose. Icya kabiri, yikorere umusaraba wiwe, yirengagize ibyo byose byo mubabaza, ashireko amukurikire. Imana idufashe cyane. Paulo nawe hejuru y'ibyo bibiri aravuga ati tunezerwe kandi umunezero wacu wame wuzuye. Imana idufashe cyane. None rero navuga ngo ukurikira Kristo Yesu mukuri mu nzira y'umusaraba ni uwahisemwo kwitangira Kristo yamwitangiye, akemanga no kubabazwa azira uwo mukiza wiwe yamubabarijwe. Ndagisubiramwo unyumve neza. Ukurikira Kristo Yesu mukuri mu nzira y'umusaraba ni uwahisemwo kwitangira Kristo Yesu yamwitangiye, akemanga no kubabazwa azira uwo mukiza wiwe yamubabarijwe. Imana idufashe cyane. None rero ndabahaye kaze mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Kuri mwebwe ari ryambere tubana, ikiganiro muri ko murumva ni ikiganiro kivuga butumwa jewe ngitunganya nkongeranya nagishikiriza nitwa Iradi Ndeyo kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane twishimikiza amajambo y'Imana, twumva icyo Uhoraho Imana avugana nacu aciye mu ijambo ryiwe ryera. Turasoma ibitabo bibiri, turasoma muri Matayo no mu cete Paulo yandikisha ingoro rya Filipi. Turahera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusome ibice bibiri, cya 16 n'icya 10. Turahera mu gice cya 16 imirongo 224 na 25. Dusubire mu gice cya 10 ku murongo 138. Matayo igice cya 16 indanze amajambiro avuga ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Turasoma 24 kuri 25. Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburonka. Imana idufashe cyane. Matayo 10:38 naho akavuga ngo kwikorera umusaraba. Iyo ni ndanzi y'amajambo 3:8. Kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba ankwiye. Dusenga Imana. Imana ugororotse sega b'amahanga, uyu nundi munsi kandi nakandi kanyi tugira imbabazi n'ikigongwe ngo wongere twibutse ku majambo yawe. Ndagomba ngo mw'izina rya Yesu Kristo, kuko Mana kino gikorwa ari icyawe kandi ugikomeze ukanagishimangira ngo abantu bawe bibagiye bibutswe, abataramenya ngo bamenyeshwe, abazazanirwa ngo batahuzwe. Ndagomba ngo mwemu wawe yera agendera imitima iriko yumviriza buno butumwa bwiza, hama inkomezi zawe ziyishoboze guhitamo igikwiriye n'ikibereye ububasha bwawe, utaramuza imigani n'imigambi ya Satani ku bugingo bwabo, gucagagura ingoyi n'imbuto n'ibiziriko bose. Mana bahindura abigishwa bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Mwene daturi kuranyumviriza, ndagomba ngo kino nacyo gitahure neza. Navuze ngo kuri no munsi twishura kuri kino kibazo ngo mbega abakurikira Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba baba bameze gute? Muri kano kanya ngomba mvuga kuri bibiri bya mbere Yesu Kristo yavuze, icya gatatu congewe ko na Paulo ndaza kukirangirizako. Yesu aravuga ngo ibintu bibiri bya mbere biranga umukurikira mukuri mu nzira y'umusaraba. Icya mbere kwiyanga. Kwiyanga ukuntu Yesu Kristo agombye kukivuga sinzi ko bose bagitahura, ariko kandi kwiyanga nabo gigoye itahura. Fata nibo warigeze kwanga umuntu kandi ukamwanka cyane, rujya gwango wanga ujya muntu uce ugwitumbereza ko nawe wiyange nka rujya gwango nyene kumenya ngo wagitahura na bukebuke. Umuntu wanga kandi cyane icyo gusabye cyose ntumuha. Umuntu wanga kandi cyane nta cyiza na kimwe cyo munezera umwipfuriza.
mbere rero benshi barankana ku rugero rukomeye cyane rwose kugeza aho bica abansi babo. Imana idufashe cyane. No mu gukurikira Yesu Kristo rero mu nzira y'umusaraba, runo rwango Yesu Kristo adusaba kwiyanka n'urwango rudutera kwima ibintu byose bihimbara umubiri bigasesekaza impwemu. N'urwango rudutuma kwitandukanya n'ibyo byose bidukura ku Mana. N'urwango rutubuza kunezereza umubiri mu gihe kunezereza umubiri bikwegera ubugingo bwacu muri gihonomu. N'urwango rudusaba kwiyanka twebwe mbere no gupfa mu buryo bw'umubiri, tugapfa tukiyica, tugapfa ku byaha byose, hama tukakira Kristo Yesu, tukamukunda urukundo rudushoboza kwemanga ibyiwe byose no kwemanga gupfa tumuzira. Wiyange ukuvuga muri wowe umwanya wawe uwuhebe wose, hama muri ujya mwanya wawe warufise muri wowe uhashire Kristo Yesu n'ibyiwe. Wiyange n'ibyawe byose, hama rujya rukundo wakwikunda urukunde Kristo Yesu, na rujya rukundo wakunda ibyawe urukoresha mu gukunda ibya Kristo. Nukuva no kuhamplasa kandi completement, apana gace oya. Urukundo wakwikunda rwose urukunde Kristo Yesu, nawe wiyange kandi cyane. Urukundo wakunda ibyawe rwose urukundo ibya Kristo, hama ibyawe nabyo byange. Niyo mpamvu yavuze ngo utanse se na nyina ariko akabakunda kunduta uwo ntankwiye. Imana idufashe cyane. Hama ni warangiza rero kwiyanka wikorere umusaraba. Ikigira kabiri, icya mbere wiyange, icya kabiri wikorere umusaraba. Iki kwikorera umusaraba ni kwiyanganira ingaruka zizogushikira kubwo kwiyanka. Umuntu yiyanka agakunda Kristo Yesu, inzoga araziheba. Mugabo wari unywa inzoga hamugaheba inzoga kubera wahisemo gukunda Yesu, kandi uzi ko Yesu adakunda inzoga, uzoca impande y'akabare inzoga ikumotera uko uzobyifatamwo. Ikino ni kibazo kuri wewe. Wari umusambanyi uzohura na babandi mwara mukurana ibyo byaha bakubwira ko bagukumbuye iminsi yari ihaciye. Iki ni kibazo cyawe na Yesu wawe. Imana idufashe cyane. Haramwe intambara nyinshi, ibyo ni bito nariko ndavuga. Uzogwanywa na Satani. Iki ni kiza rero gisumba byose. Uhisemwo gukunda Kristo Yesu n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose, Satani nawe azokugwanya n'inkomezi ziwe zose. Rero kwihanganira ibyo bitero by'abadayimoni, kwihanganira ayo magaragazwa n'ayo marushwa, kwihanganira ubwo buribwe bugushikira kuko wahisemwo kwiyanka ugakurikira Kristo Yesu, uko kwihangana niko kwikorera umusaraba. Kandi Yesu aravuga ngo umwe wese yiyanke, yihebe, hama yiyikorerere umusaraba wiwe ubwiwe ankurikire. Ibi ni bibiri bya mbere. Icya gatatu tukirangirizeko. Igice Paulo yandikiye ishengero rya Filipi, turasoma igice cya 4 ku murongo wa 4 kugeza kuri 7. Indazamajambo bugivuga gute? Indazamajambo iravuga ngo impanuro. Indazamajambo ivuga ngo impanuro. Nuko zino mpanuro Paulo yahanuye Filipi nawe zigushikire kugira ngo zigice zikubwiye. Aravuga kuri 4 ngo mwame munezerewe mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Nyimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ibyumviro byanyu muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Urangije kwiyanka no kwiheba, ikorera umusaraba. Urangije kwiyanga no kwikorera umusaraba, shirako unezerwe. Imana idufashe cyane. Hariho benshi ino ntambuko egome baragaragaza bakiyanga bakanikorera umusaraba, mugabo kunezerwa byarabananiye, aguma nyinyiriwe. Umva nyine wikorera umusaraba kandi urakoremereye, mugabo Paulo arakubwira ngo ya niwikorera umusaraba n'uburemere bwawo ngucu nyinyirwa ngo wamana amagongwa n'amaganya, ngo nimukiganyire munezerwe. Aranabyongera ngo munezerwe.
biragoye cyane rwose kubona wama ku rusengero kandi ugakorera Imana mu kuri mugabo ugiye kudandaza abasambanya akaba ari bo bunguka wewe ugahomba. Birababaje mu buryo bw'umubiri kuja kurima ntiwimbure imborerwa n'abarozi barima bakimbura mbere ingereka. Birababaza cyane kubona wama ufuka bufata ibifungo usengera abantu bakazana n'ibishingane ko batabawe mugabo kwishura ukaba uwa nyuma. Iyo yose n'imisaraba mukwiye kwihanganira mukikorera, hama kandi nimwiganyire kuko ubutunzi bwacu nabwo buri muri nosi buri mwijuru, impera yacu ni mwijuru si hano mwisi. Ariko kandi Yesu araremesha intumwa ngo abahebye ibyabo byose bakamurikira. Hari inshumbushanyo y'ibyaritswe. Imana idufashe cyane. Humura wowe nturabe abo bariko barahimbagwa kandi ari abanyabyaha, umenye ko Imana nabo ibakeneye. Kumbura iri kwirabagirira ubwo buntu ngo irabe ko bava mu byaha. Wako wavuye mu byaha ukakira Kristo Yesu, wakiriye igisumba byose. Muri Yesu hari ubutunzi, muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari imigisha yose. Niba wararonse Yesu Kristo waronse igisumba byose, wihanganire kuba uri umukene mu by'umubiri, mugabo ukaba ufise Yesu uri umutunzi mu by'imwemo, kandi iby'imwemo biruta iby'umubiri. Ariko kandi ntabwo uzoguma muri ayo magogo n'ayo maganya. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo nezerwa. Uyu munezero wawe nuva kuko wikoreye umusaraba uremereye, ahubwo uva kuko waronse Kristo Yesu. Hama ngo ibyo ugomba ntukiganyire ku bwabyo, ahubwo ngo usenge Imana, uyinginge, uyitakambire, hamunakenguruke. Amahoro ngo ntihazorushizeho guhingurwa muri wewe, kuko Imana izokumva gusenga kwawe, iraba ukuntu bitwaritse ibyayo, iraba ukuntu wiyanse kubw'umwana wayo, hama ikugirire neza. Ibintu biranga umuntu wese akurikira Kristo Yesu mu nzira y'umusaraba ni bitatu: nuwiyanse agakunda Kristo Yesu, hama nuwihanganira amagorwa n'amarushwa akikorera umusaraba, hama kandi nuwamana umunezero. Babandi mu rusengero usanga amataba bashigikije amaboko, babandi usanga bama bigiriwe, abafise Kristo Yesu ngo bama banezerewe. Ibidutera amaganya n'ibibura, ariko dufise Kristo Yesu dufise byose. Niba urwaye ntukiganyire, senga Imana igutabare kuri ubwo burwayi, ariko kandi unezerwe kuko ufise Kristo Yesu. Mwene data, ikinje kukikwibutsa ngo suzuma urabe neza. Yesu aravuga ngo utikoreye umusaraba wiwe ngo agurikire ntakwiye kuba umwigishwa wanje. Ntushobora kwikorera umusaraba utariyanka, oya ntabwo gishoboka, kuko uyu musaraba uva ku kwihanganira ibibazo bigushikira kuko wiyanse. Kandi ntujuvuga ngo mwumva ngo namanezero ngo icya gatatu ndagikwije, oya, hatangura ibyo bibiri bya mbere, hama kunezerwa kikaza kigira gatatu. Kwa munezerewe, nimba wa munezero nibisigura ngo ukurikire Kristo Yesu, oya, imbega wariyanse, urikoreye umusaraba. Paulo yaje kuremesha abigishwa kuko azi neza yuko kwikorera umusaraba bitera uburibwe, mugabo ngo hamwe n'ubwo buribwe kuko mwihanganye mukikorera umusaraba mwame munezerewe kuko mufise Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ntuvuga ngo ufise icyo kunezerwa ngo urumva ngo urakwije kondisiyo yayi. Hatangura bibiri bya mbere, wiyange, wikorera umusaraba, hama naho kwikorera umusaraba bitera uburibwe bwinshi, Satani ntakagutume wiganyira, ahubwo wamunezerewe. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko aha niho ikigwa cy'uno munsi naho kigarukiye. Ku munsi w'ejo ukurikira tuzokwishura kuri kino kibazo ngo mbega umusaraba ni iki? Kwikorera umusaraba nako ni ukuhe? Kristo Yesu abampira umugisha. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Niba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacu, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubahamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera.
musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo ora Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ryo munsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo, ora Imana zo bibahezagirira nimwabikora mu bikunze. Tuzokomeza kumusukurikira naho butaha, muzigamwe cyane.